imyaka 31 mu by'ukuri iraheze mu Burundi hatanguye intwaro ishingiye kuri demokrasi. Iyo ntwaro yari ije kwisonga ifise abari bayirongoye warari imbere mu rugamba rwa demokrasi yari president Melchior Ndadaye n'abafasha biwe. Iyo ntwaro ya demokrasi bipfuza ko ishika mu Burundi yari ifise ibyo yari ishingiye ko cyane cyane kuronderera ineza umunyagihugu mu buzima mu bisata bitandukanye bigize igihugu. Rero iyo myaka 31 irangiye tukaraba uno munsi uko byo bimeze, twovuga ko dusuzumye neza tubona ko ibyo Ndadaye yipfuza uno munsi tubona ko haragahaze, tubona ko hariho n'ibyagiye birasubira inyuma. Tukavuga duti rero hokogwa byinshi kugira ngo ibyo ibyankenerwa byose kugira intwara ya demokrasi ishobore gutera ije imbere bikogwe, kandi bigakogwa n'abande, byokogwa n'abarundi batandukanye, abari mu migambwe, abatari mu migambwe, mwebwe abamenyesha makuru, leta ihari uno munsi. Umwe wese arafise icabazwa kugira ngo atanga intererano iyo ntwaro ya demokrasi Ndadaye yipfuza ishobore gushinga imizi ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tukaba rero turarikiye abarundi bose batandukanye bari mu mico itandukanye kugira ngo umwe wese akore ibyo bishoboka byose kugira ngo iyi ntwaro ya demokrasi ntibandanye isubira inyuma. No babwira cyane cyane ibintu bikuru biranga intwaro ya demokrasi. Hariho imigambwe myinshi ikora mu bwigenge, atari imigambwe irondera ibibanza. Hariho abamenyesha makuru n'ibimenyesha makuru byigenga, atari bya bimenyesha makuru bikorera ku gitsuri. Hariho amashirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki yigenga koko, atari yayandi akomeza asasira iby'ubutegetsi buba buhari mw'ico gihe. Hariho n'amatora atunganijwe neza arimwo bose, amatora usanga harimo guhiganwa abantu badahezanyayo, amatora ari mu bwigenge umuntu agatora ahashatse atagitsure. Niyo matora abakenewe muri demokrasi. Hakabaho n'ubutungane, ubutungane butunganiriza bose atamwana n'ikinono. Muri rusangi ni intwaro ibereye, aho atagiturire gihari, aho atakunyuruza amafaranga itunga ry'igihugu bihari, aho usanga inyungu z'umwe n'igihugu arizo zishigwa imbere kurusha inyungu z'abantu. Ibyo rero turiko turaraba muri kino gihe hariho agahaze, sinoja kuri kimwe ariko nobaho uburorero. Uno munsi uravye ingene imigambwe imeze, novuga ko hariho imigambwe itabagurika. Iyo siyo migambwe ikenewe muri demokrasi.
usanga imigambwe iri kirarondera gusa ngo ikibanza cy'umukuru wawo. Ese imigambwe ikenewe muri demokarasi. Ibimenyesha amakuru namwe mwarabibonye, namwebwe murabibona. Hariho n'amakuru amwe mutagishikiriza, amwe journalisme d'investigation muyagezeho murasha, isinzi gituma. Hariho n'amategeko musanga ababuza uburenganzira bwanyu, ugasanga mukorera ku gitsure. Nk'igihe cy'amatora mwarabonye ko hari igihe bababuza kuvuga ivyo mubonye bari ko baraharura. Aho musanga mwisha makuru ataba yigenga. Amashira amadane y'icyo bya politiki murabona hageze ajya mashira amateza gufasha kugira ngo akebure leta barabe neza ko ibyo bishinze bari ko barabikora neza, bari ku nyungu z'abanyagihugu. Mugabo cyo usanga ahubwo amwamwe menshi usanga umengo yabaye abavugizi ba leta. Turavye ubutungane aho bugeze, na nyine icubaro umukuru w'igihugu aravuga ko ubutungane bufise ingorane. Igihugu yo kifise ingwane z'ubutungane hacabamo kwihanira, hacabamo akajagari. Cyo gituma rero ubona ko hamafatwa ingingo, ariko nubu tubona ko nubwo zifatwa ntitubona ivyamwa neza, kuko mu butungane tumeza tubona hariho agahaze. Amatora mukomeza mwumva iyo amatora yimirije, iyo amatora abaye n'induru gusa. Amatora usanga hariho bamwe ngo abantu barimwo, gasanga ingene imigwishigaho iraba amatora, gasanga harimo induru, bigaca bituma rero ayo matora misi yose ibivuyemo bituma hataba kubihurizako. Umva rero ko hari hagahaze, ariko ibyo nibiranga demokrasi. Umuntu arashima ko biriho, turakenguruka neza ko biriho, kuko ikisigaye nuko gusa umuntu wese agira icyo akoze kugira ngo ibyo biranga demokrasi ntibizimangane cyangwa ntibisubire inyuma cyane ngo bigenda akagirire. Cyo tutumira bose, umwe wese icyo yokora kugira ngo ibyo byose biranga demokrasi bishobore gutsimbatazwa, kugira ngo iyo ntwaro ya demokrasi abantu benshi bazize ntizimangane, kuko niyo ntwaro mu ntwaro zihari ubona ko ishira imbere umunyagihugu. Naho rero nubwo imyaka 31 iheze hariho ibibazo akagumye bagumako, umugambwe Sawanya Frodebu ukomeza uhamagarira abantu bose kugira ngo ugo rugamba rwo gushinga demokrasi se rwa Frodebu yonyene uwari we wese interano ziwa zitange, kugira ngo dushinge neza iyo demokrasi, tuyitsimbataze, abarundi n'abarundi kazi bashobore kuba mu ntwaro ibatunganiriza neza.